It's you and your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Inam Jean TV bivaye n'umwe wese aherereye kuri micro ni Marie Chantal ndayikengurukiye. Uyu munsi Inam Jean TV yabazaniye umu invité, umustar, umukomedie ari ku rwego rwo hejuru, ariko akora ibitangaza muri no miss, ariko abikora neza cyane. Reka tumuhe umwanya yidondore. Yego namahoro ndashima zirajyana twakwizeye. Nijyo wamenyereye ryakazi witwa Mugabo Nihera. Mugabo Nihera kuko umugabo atagira irufaranga ihera naca bamaze. Mana yanje none ivyo bintu by'ubukomedie wabitanguye ryari? Wamenye ryari ko ufite impano y'ubukomedie? Bo cyo kibazo singe no kikwishura kuko ikintu cyose ni impano muravukana. Rero nico navukanye. Sico narondeye so nagize iki nico navukanye. Mu maraso wanje nico nose mwere kwa mama. Yego. None watanguye kubishira ku mugaragaro ryari kugira umenye ati jewe ibintu vyanje abantu barabikunda, iyo ndiko ndabikora ndabona ko ndiko ndabikora neza, abantu barankurikirana nkabona ko bishimye. Wabitanguye ryari wamenye ko ibintu bigenda neza ryari? Okay. Bo ja aka kazi nikamaze imyaka 18. Ariko imyaka 18 kuko urabona abantu turagoye kandi abantu baragoye. Abantu bavuga ngo isi nigoye, yo isi nigoye. Abantu nitwe tugoye. Kuko isi nje tugenda tuyirusha. Arabona umuntu ariko agenda agira utuntu ngo jya nuburofa, sinza amajabo menshi baza abantu nabo ibyo bavuga. Ariko kubwo wewe uzi ko ico uri kurakurikira imbere urakomeza urugendo. Kandi ubu ni sawa. None umuryango wa DJ nizahe ntambamye ugira muri kano kazi kawe? Uhora uhura n'ivyahe bibazo mbega hoho birinjiza amafaranga? Byinjiza amafaranga angana gute kugira natwe turabe ko twokwinjira mu mwuga kugira turabe ko twoshobora gushika ku ntambwe nk'iyo nawe ugezeko? Mbo nakobariye intambamyi shaka kuba muri aka kazi ntagari isi n'abantu. Intambamyi abantu niwe bashaka kubera umuntu uwundi mu gikorwa runaka agiye gukora, ariko mu gihe nakore uzi vision yiwa uri kuviza igikorwa tuza kugikora nko reka maze nkore kwanza ndabona wotanguye kuzurakanguka ndaguzurakanguka ndabona mu mwanya wavuye utugiye urumva cyane bya birateye ubwoba reka nikomeze je ndaguruka cyane. Umva rero umaze kumenya je nkeneye gukurikira iki kintu runaka uteza kugikurikira ibyo by'intambamyi zoza zoreka gusa ntizibura intambamyi mu bantu apana mu isi muri twebwe abantu ni babaya cyane cyane. Abantu benshi ntibipfuza ko umuntu atera imbere baguma bashaka kubona umenga wosubira inyuma. Ntago nosubira inyuma nk'imodoka. Oya no gutera uje imbere. Kuja imbere niyikunda songa mbere. Yego. None akafaranga karinjira fresh. Ngo uko biri kose muri iki gihe ntaho ukora ikintu avuga ngo nkeneye gutunga oya nukora bagusinga nushobora kuba uno munsi bikarenga ukuri kubiri kose nta kwidoga vraiment umuntu arashima. Aho ni vyiza. None je nashaka kubaza ayo marore wayaguriye ngira shop ayiguriye mu bunyene dashaka turabe n'ukuri kuno twacaye wakaziravuze ni Chantal. Aho rero urashitse wa mukobwa we urabona iri bene iki kirato kirakiboneye amafaranga byantwaye nk'iti bitoki nogura nk'igice cayo. Oya yego nkavuga ati tibitoki abanyeti bitoki igice cy'intara tibitoki ndakiguze kubera iki kirato n'aya marore. Aya marore ndabona kari plastique arakoze nyene. Utangiye kuntuka rero. Oya navuze itu nasi plastique. Utangiye kuntuka. Oya sindagututse basi bikoze mu zahabu. Sininza habo gusa. Muradi. None ibi birato byawe naje bikoze gute? Mbo ibi birato urabona ko bibona. Mbo mu bisanzwe ibingibi nabiguriye South Africa. Niyo nabiguriye ibirato nza ndabizanye kuko nari nzi ko
nakazi ngiye gukora ndabibonyeyo ndi South Africa ndavuga ati bisi ndabisiga nza kubizana ibi byaruriye indege bivuye South Africa iyo byakore ntahonze je mvuga indege byuriye yaje ndabivanye South Africa gushika mu Burundi ego South Africa rogiye mu kazi nyene ubuzima buragoye mukobwa wowe ni Imana yakoremye ka wibereye umukobwa kuko ushika mu byuzuye mugere ushika mu byuzuye ucubona ko ibintu byose biba byoroshe ariko rero muri iki gihe ni gutarataza ingamo n'ingambo n'amavuzima bugoye reka hari kera ubu twese tugerageza gukora nawe niyo mpamvu rero nawe muce mushaka kuguma muduga kuza na TV uyu mustari wacu n'ukuri ararenze aratwika hagasha none je n'ukuri ndagusaba untize n'ukuri untize amarori na je nambara rimwe gusa gatoya ikintu kimwe vuga ngo ndarenze ndenze njahe ko turi kumwe ngaha urarenze oya uriko urakora akazi neza ukura twika turi kumwe kubiraza ndavuga ngo urarenze umuntu arenze nubagiye hiyo turicaranye hama ndenze mu cyatsi urarenze mu by'akazi sinabwiye ko urenze n'amaguru aho rero uvuze ukuri ndenze mu by'akazi amuca ibitoki nawe honyora kuri jewe oya honyoye ndamu nagasora rero yewagaye we bo umumo wese ku ntambwe abagezeko ariko ubusanzwe ntubona reka tugaruke kwanza nyuma gatoya barana ibintu by'amakomedi ego nakazi ariko hariho rimwe ushobora kuri kurakora akazi ukakora mu nzira itariyo bivanye kwanza n'amajambo uri kukoresha sawa abantu bakunda ibibatwenza ariko mu gihe uri ukora ibibatwenza shiramo n'igihanura ugaruka gwejo nugo turimo ndetse n'abari imbere zacu bose ushire ko ikintu kibahanura bakurije rwose ibintu byo gutwenza kugira ibiki ego vraiment ni byiza gutwenza kandi ndabakunda n'abafanzi bandi turakorana nta kibazo vraiment ndavyumva none mu buzima bwa misi yose mu bintu byo gukina iyo urukura bikora iyo uriko mbega ati ndakobaza urafise iyindi groupe mukinana canke urigenga bo groupe ni nyinshi zirahari sinigenga gusa navuga ko ndi nk'umwami uri umwami w'abakomedie mu ntara ya Cibitoke yego nukurabaza uratwika gose ushike ku mugwa mukuru w'igihugu ugende n'amahanga gusa aha nuko musanzwe ko ari bibi gusa nyene by'imbi bizogaye kubera ibi by'ibigwara ndabundi hakurya ariho beshi dukorana muri Rwanda muri Kongo ariho beshi dukorana bapacanga bajasajasa ya turakorana gusa niko nago tugeze kure turinga ngeze kure njahe kandi ndingaha nyene kure mu kazi sawa uzuravuga mu kazi ngo ngeze kure ngera kure njahe turi kumwe turi wa mukobwa wewe nawe nyene bakora biriye mugeze kure mu kazi guys uyu mukomedi aranyica none ntiza nanje nambare ufise angahe byose nakazi ntago fina ndabizi uvuga ufise angahe yose banza ufate gutya kwanza hakose sha we gaye we komene uko yabayabera abantu egasira yabwira binanje ngena bera koko ntaba nibona yo guys mubona gute gaye we ndatrika sha urenze hari urenze kabisa numira karibusha nukuri urenzeho ndakarara mu nukuntumira guys murabibona yo bakunze na Mjani TV mubibona gute iri rori irori rirarenze ringabire no oya icyo ni igikoresho cy'akazi n'intoro nkindi birinda kusaba uburyo bunini nako ariyo byavuye ni South Africa n'icyo subirayo oya cha mukobwa hari kera ibintu bikigendeka ibyubu nokuri ko Imana ndakarara mu nzu nibirakaza bakunzi ba Mjani TV uyu mustari wacu ariko arakora ibintu ku rwego rwo hejuru ariko aragerageza uko ashoboye kugira ashobore gutera imbere none n'igiki wabwira abakunzi ba Mjani TV nokuri mbaye ndashima ku buryo iyi TV yacu ari Mjani muri intara yacu yitaho kugenderera abastare bo muri intara nukuri ni byiza ahubwo tunasaba ko n'abandi n'urundi rwaruka
ko gukunda ibintu by'inkino kuko ibintu by'inkino ni ibintu byiza cyane mu gihugu biteza imbere igihugu n'abene gihugu ndetse n'abandi bose mu mahanga bibateza imbere nukuri nco nahamagarira urundi gwaruka ko gutabira ibikorwa by'inkino ni byiza cyane mbo turashimiye ndashimiye Inamujandi TV Inamujandi TV TV Ako twumva Inamujandi yari umuntu akomeye cyane yari umuntu akomeye Inamujandi ariko ameze neza bro ariko rero uwo mugore yawagaye none se mu gihugu habonetse abagore bameze nkawe nka batatu byoca bigenda gute apana batatu gose nabo bo babiri bonyene cyane aho garukundi muri Inamujandi umwe nuko ibyo se bimeze neza ni byiza abantu bakeneye gukurikirana inkuru ya Inamujandi TV baje kuri channel ya TV yacu muraheza mubibone neza histoire yiwe irikira iracaho cyane bagende bayikurikirane yari umugore myiza umugore afite ishaka yarakora cyane bakunzi je karaheze usengerera kandi nyongerera kandi karaheze turindira inyuma y'ikiganiro none nigiki usaba abajejwe intwaro aha mu ntari wacu ubona babaha uburenganzira bukwiriye bwo gukora iby'umwuga wanyu ubasaba iki ubabwira iki mbo nukuri kwicyo kintu nakoze cyane icyo kibazo nukuri ntacu yacu bitoke ntara nziza cyatuga n'uburongozi bwiza ndetse n'abajeje intwaro beza bakunda ibintu by'inkino nukuri nkaho tuba tugiye kudodora hose nta kibazo na kimwe kigira kiba ko bategetse biwacu dozerere ngaha gira rero ubwiye abakunzi ba Inamujandi TV kugira dushobore ego murakoze kwa mwangendereye no munsi nifuza ko muzo kwa mugendera n'abandi atari jewe nukuri ni TV iwacu mu ntara ya Cibitoki turayikunda kandi yitaho ugwaruka insani TV y'abajene yo gwaruka ishaka kumenyekanisha ibikorwa byo mu ntara ya Cibitoke ahubwo tureke mu ntara ya Cibitoke dusaba ko bwo mona kwegera handi mukaja mu gihugu cyose isi yose Inamujandi kahashika kandi vraiment ni sawa biraza namutwasaba ko manda mutera imbere baramutugenderera n'abandi bandi atari jewe kuba nabagendera bagakurikirana Inamujandi jewe nanje kubwi wanje nanje mukankurikirana kuko ndishira imbere ntago noshira imbere abandi nishira imbere tuzogerageza yego ni byiza vraiment murakoze yego bakunze Inamujandi TV ikiganiro cyacu nta kigarukiye ariko mwibwe kuja kuri channel yacu hama reka dusabe no mukomeje wacu abaha nimero kugira muze umurondere abafashe kubatwenza kugira mushobore guterama no kungura ubumenyi ego jewe no mumanza beshi barantumira mu manza ego akarimiro kanje ni 70 desa 11 310 hakabaho na 69 979 618 hakabaho na 77 185 144 mbana izindi zishoboka zo imihora yose ndayifise niwashaka niyo hanze y'igihugu iraja ariko reka tugereze izo basi murakoze nuko nawe murakoze cyane bakunze Inamujandi TV reka dusorezerere ngaha mugira umunsi mwiza mwirigwe kuri micro ari Chantal ndayikengurukiye ciao ciao